Muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora kubona abantu bose biconnecte kuri konte yawe ya Facebook wewe atavyuzi. Urashobora kuba konte yawe hari abantu baba bazi nimero na mode pass ariko wowe akaba atavyuzi. Rero nje kukwereka ukuntu woshobora kubabona abo bantu kandi ugaca unayideconnecta mu matelefone yabo utarinze no kuyakorako. Mugumane rero nanje gushika impera ya video mubone aka kantu k'ubwenge n'abateguriye, okay? Urashobora kuba waranikonegise muri telefone y'umuntu ukibagira gusuprimamwo konti yawe ya Facebook, rero urumva yuko aho umutekano wayo utabukingiye. Rero ivyo vyose nivyo nje kubereka muri iyi video. Ariko imbere yuko tubandanya nagomba ndagusaba ukaba utarakora kuri subscribe ngaho hepfo. Guys, mfasha ukore kuri subscribe canke sabone uce ufyonda no ngaho ku gakengeri kugira igihe cose dukoze ivyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika. Je tugiye kubana muri iki cigwa akaba ari jewe nyene Obama ngoma ndabategurira utu tuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone, okay? Nkuko bisanzwe rero uriconnecta muri telefone ushiremwo Facebook yawe ushaka kubirabako. Vyoba vyiza unabigize kuri konte zawe zose za Facebook ukaba ufise izirenga imwe, kuko abantu benshi usanga mw'iyi minsi bariko barabinjirira mu ma Facebook ibintu uvugana n'abantu kumva hariho abantu bariko barabikubwira. Rero ivyo vyose nivyo nje ngo turabire hamwe. Aha rero uraza aha hejuru kutu turongo dutatu, okay? Ucushikira ahantu hameze uku uca umanuka aha hepfo gatoyi ahantu handitse ngo settings. Aha uca ufyonda kuri settings, hama uca uza urarabira ijambo ryanditse ngo password and security, uce ufyondako nahone nk'uku, hama urindire, okay? Guys, murabona aha hantu mubona aha, guys, aha niho ubona amatelefone yose wiconnectemwo, yaba ama site web bagusavye gushiramo konte yawe ya Facebook. Aha niho uza kubirabira. Hama rero kugira uzibone zose izo telefone uca ufyonda ahantu handitse ngo see more. Aha uca wemeza ko kuri aka kantu nk'uku. Murabona aya yose n'amatelefone jewe niconnectemwo. Murabona guhera ino musi ya Android, kandi urabona aha ni Bujumbura Burundi, Spark 5 niyo nahora mfise. Urabona ko nayo ikirimwo konte nayo nayiconnectemwo. Burundi Bujumbura Android, urabona aha niconnecte muri site web ya Chrome, ndibaza muca mugenda murayibona. Spark 5 murayibona, niyi naho nja muri Chrome Spark 5. Ibi vyose nawe uraza kuza urabibona muri telefone yiwawe ugiheza kuraba aka kantu k'ubwenge. Mubona n'amasaha n'imisi wagiye uriconnectirako canke uwo muntu yagiye igiconnecte kuri Facebook yawe uca ubibona. Aka kantu k'ubwenge rero kagaca gafasha cane abantu muba mwibaza yuko amakonte yanyu ya Facebook atabakingiye. Hama rero kugira uce ndaziconnecta muri aya matelefone yose mubona aha, camanuka aha musi haca mfyonda kuri aka kantu kanditse ngo log out. Aha niho duca dufyondako nk'uku, hama nkaja mfyonda kandi aha kuri log out. Aha nk'uku mubona yuko za telefone zose zihise, hasigaye iyi yonyene Tecno Spark 9 ariyo irimwo yanditseko ngo active now. Nukuvuga niyo irimwo iyi konte nyene, niyi telefone nyene iyi konte muriko murabona niyo isigayemwo. Ati rero abo bandi bica bigenda gute? Nukuvuga uwo wundi konte yiwe nimba yirimwo nk'ubu nanje no hogira uwundi muntu abigira, nukuvuga konte jewe ica yideconnecta baca banyereka ngo nshiremwo mode pass. Aho naho urumva yuko ubu muhejeje mu gihe atazi mode pass y'iyo konte yawe ya Facebook ntibisubira gukunda yuko ashobora kuyinjiramo. Guys, murumva yuko ari akantu k'ubwenge bateguriye, turagerageza tukaza turaba higira utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Hama mu gihe naho ucibaza yuko hariho abantu nabo boba bazi mode pass, urashobora kuza ngaha kuri change password, hama ugashobora guhindura konte ya ntuze ya Facebook yawe. Ukuntu naho biba bimeze, aha hambere ushiramo mode pass yari irimwo, hama aho ugaca ushiramwo nshasha, ugaca uyisubiramwo kandi ngaha ugaca ufyonda ngaha kuri save changes. Aha niho uca ufyondako, aka nako ndakaberetse.
kugira mukabone. Guys, mubona yuko ari akantu k'ubwenge nabateguriye, rero mubandanye mudushigikira mu gusangiza abandi ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Je mwari kumwe ni jewe nyene Obama ntayengeshanya kuguma ndabategurira ibi vyigwa biba bigezweho kuri telefone. Ndabibutsa ko ukaba utarugurura konte muri 1xBet, yabukwa kwanyu ukoreshe code promo ibigezweho kugira uronke bonus ya 10% mu gihe uhejeje kugurura konte, tutibagiye na bonus yo kuwa mbere no kuwa gatanu ya 100%. Ivyo vyose rero mukabifashwamwo na code promo ibigezweho mu ndome nkuru. Ciao rero, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Ciao, ufise ikibazo andika muri commentaire kugira tumenye icigwa tuzokurikiza. Ciao.